mwaka w'ibihumbi 2025 izi nizo application ziri gukoreshwa cane kuno mubumbe dutuyeko, aho abantu benshi bari gukoresha zino application 10 ngire ndababwire. Ariko igitangaje nuko harimwo ama application usanga ateye ubwoba atanico amaze, ariko ama application menshi usanga abantu benshi bayakoresha mu bikorwa bisanzwe, ayandi bakoresha mu gusamara, ayandi bayakoresha mu buzi, n'abayakoresha kugira baronke amakuru aba agiye atandukanye. Turahera kuri application ya 10. Application iri ku rutonde rw'10 ni X, yahozwe yitwa Twitter. Iyo usanga abantu benshi bayikoresha mu gutanga ama information kugira baronke amakuru ari réel, kuko usanga hanini abategetsi iyo bakeneye kuvuga amajambo no gutanga ubutumwa bwihuse hanini bakoresha iyo application bita X. Abantu benshi rero barayikunda cane, aho ubona ko muno mwaka w'ibihumbi 2025 abashika imiliyaridi 3.8 bayikoresheje kugeza kino gihe turiko turangiza umwaka wa 2025. Ku mwanya w'9 turahasanga application bita Pornhub ikomoka mu gihugu ca Canada, aho muno mwaka imaze gukoreshwa n'abarenga imiliyaridi 4. Iyi application isanzwe ikora idandaza amashusho y'ibiterasoni, aho abantu benshi rero bayikoresha. Iri ku mwanya w'9, abantu benshi cane kwino si barayikoresha ko benshi barakunda ama video y'ibiterasoni, bigatuma rero bishira ku rutonde rw'9. Application iri ku mwanya w'8 iri gukoreshwa cane muno mwaka w'ibihumbi 2025 ni Wikipedia ikomoka mu gihugu ca USA, ikomoka muri leta zunze ubumwe za Amerika, aho ikoreshwa n'abantu barenga imiliyaridi 4.7 muno mwaka wa 2025. Iyi nayo itanga amakuru agiye atandukanye, ubutumwa bugufi, amafoto, ikaba kandi n'ikinyamakuru gikomeye cane kw'inosi, aho amakuru menshi yose ashoboka ushobora kuyasanga kuri Wikipedia, haba ayo urondera, ibitabo, inkuru biba bigezweho vyose ugenda ubisangako. Turagenda ku rubuga rugira 7 ruri gukoreshwa cane muno mwaka, aho rwitwa Reddit. Uru Reddit ruva mu gihugu ca USA muri leta zunze ubumwe za Amerika, aho rwakoreshejwe muno mwaka n'abantu barenga imiliyaridi 4.9. Uru barukoresha mu gushirako amalinki y'amavideo aba agiye atandukanye, no guhanahana amakuru. Arakoreramwo n'ibinyamakuru bitandukanye nyene usanga bakoresha mugira baronka ama information atandukanye. Ashobora kurukoresha gomba na video yawe ugashiramo link kugira iyo video yawe ishike kure, kuko hanini usanga kwi Reddit bapartage ama link akaba cana ama information agiye atandukanye. Application igira 6 ni application yitwa ChatGPT, aho ikomoka mu gihugu ca USA, leta zunze ubumwe za Amerika, aho ikoreshwa abantu barenga imiliyaridi 5.4 muno mwaka. Iyi nayo isanzwe bayikoresha mu kuyibaza ibintu bigiye bitandukanye mu bwenge bukorano. Ico usaba cose ugomba ko umenya amakuru yo mu misi heze, kuko nk'ubu ayo muri 2025 ntayo usanga ifise. Rero iyi nayo irakoreshwa cane. Nk'iyo igihugu ca mbere kiyorekoresha cane kw'isi ni Kenya, ico kiza ubwa mbere kw'isi. Application igira 5 ikoreshwa cane muno mwaka, gukoreshwa cane Instagram, nayone ikomoka muri leta zunze ubumwe za Amerika, aho ikoreshwa n'abantu barenga imiliyaridi 5.6. Iyi nayo icishwako amafoto, amakuru agiye atandukanye, imyidagaduro,
abasitare bakunda kuzikoresha n'abantu ngo n'abantu baba bakize, bayita ngo ni application y'abakire application y'abantu basobanutse. Iyi nayo iri ku rutonde rugira 5. Iyi application nayo iri ku rutonde rugira 4 ni application yitwa Amazon. Amazon iri mu gihugu ca USA n'ikomoka, naho ikabikoreshwa n'abantu barenga miliyaridi 8.5 muno mwaka w'2025. Ikaba nayo iri mu ma application 10 ari gukoreshwa cane. Iyi nayo bayikoresha mu kudandaza ibintu bigiye bitandukanye, mu kugura no kugurisha mu bihugu vyateye imbere cane. Benshi barayikoresha mu kugura no kugurisha, ariko n'abakomisiyonere nk'ivyo usanga benshi batakija mu masoko, benshi bagurira ibintu arinye, bigatuma iyi rero application Amazon nayo ija ku mwanya wa 4. Ku mwanya wa 3 turahasanga Facebook, iyo yaramamaye mwese murayizi, nayo iva muri USA, aho no mwaka iri gukoreshwa n'abantu barenga imiliyaridi 9.7. Nayo iyi nayo iracaka amakuru agiye atandukanye, ushaka amafoto n'amavideo, byo bikatuma ija ku mwanya ugira 3. Ku mwanya wa 2 turahasanga application ya YouTube. Application YouTube nayo iri gukoreshwa cane muno mwaka, aho ikoreshwa n'amamiliyari arenga 48 muno mwaka. Abantu bayisura cane, bayikoresha cane, iri ku rugero ruteye ubwoba. Ivyo isanzwe ikora, icako ama video atandukanye. Iyi ni nka university arenye, kuko ibintu byose ushobora kuronka, ushobora kuba wifuza kuronka, ushobora kubibona kwino application ya YouTube, ukayigira ibintu bigiye bitandukanye, ashobora kubironka kuko nayo iri gukoreshwa cane, iri kamafoto menshi cane, ama video menshi cane, bigatuma iza ku mwanya wa 2. Ya mbere iyo rero niyo ya mbere application bita Google. Iyi Google irimwo ibintu vyinshi, ibirimwo za YouTube, za email, za iyo bita Gemini AI, izo za Google Map n'izindi nyinshi cane, aho nawe itembererwa n'abantu barenga imiliyaridi 98 muno mwaka wa 2025. Niyo application iza ku mwanya wa mbere. Nimba wakunze kino kiganiro, kora subscribe, hama ugire share, ugire na like. Tugiye kuza tubashikiriza ibiganiro bigiye bitandukanye, biba bigezweho, amakuru abagezweho muri ibi na biriya. Kumwe na Mr. Nixas. Ciao.